Action. Amahoro y'Imana banamwe mwese, reka tubifurize iminsi mikuru miza yo kurangiza umwaka. Iyo ni Noel yahimbajwe kuyu wa gatatu gezo ya 2025 kwezi kwa Kigarama 2024. Mugabo kandi ni bonane umwaka mushasha twinjiramwo rero neza na neza ku munsi wa gatatu igendezo rya mbere ukwezi kwa 2025. Inkuru zibiri tuza kugaruka ko ni inkuru ya mbere zose mbere mu rusangi zaranzwe inkuru zaranzwe igenezo rya 2022 ukwezi kwa Kigarama 2024 hari ku munsi w'Imana aho muce wa mbere twabwira yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyaninganji Varisito Ndayishimiye yakiriye ayikarana iteka uno Gervasi Rufyikiri. Gervasi Rufyikiri rero ninde niwo tuza kugaruka ko mu idonido yino nkuru. Hambavu yibe tuza kubagira kandi iyindi nkuru y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo, uwo ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagize n'urugendo rw'umwanya muto yagize mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ku uwo munsi w'igenzero rya 2022 Kigarama. Tuginjira rero ku nkuru ya mbere. Inkuru ya mbere yerekeye uno rero Gervasi Rufyikiri. Gervasi Rufyikiri yaratahutse neza na neza ku wa munsi re wa gatatu ku munsi hubwo wa Mungu igezo rya 2022 niho yakigwa neza na neza hagwa umubonano w'iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aho rero biboneka neza ko uno Gervasi Rufyikiri yigeze kuba ari ndongozi ikomeye muri kino gihugu, yaramaze imyaka atari mikeyi yarahunze Uburundi, yagarutse mu byamuvyaye muri mu gihe kandi turi mu gihe kidasanzwe twimirije amatora. Rero muti Gervasi Rufyikiri ninde mwidonido mwomenya iki kuriwe? Gervasi Rufyikiri rero ni Umurundi neza na neza ubu biboneka ko yavutse yavuke mu ntara ya Gitega neza na neza muri commune ya Bugendana, hari neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na 1955 hari itariki 12 ukwezi kwa kane ariko avril igihumbi kimwe n'amajana 1965 ni kuvuga le 12 avril 1965 ni mu ntara ya Gitega commune Bugendana. Ubu rero akaba afise imyaka 59 y'amavuka, ni Murundi nkuko nabivuze. Hambavu y'ibyo rero ni yize amashure yiwe ahatandukanye, mugabo akaba yarangirije amashure ya nyuma ahereza kuri Université y'Abakatolika yo ngaho i Louvain ni mu Bubirigi, Université Catholique de Louvain, aho yanonosoye ibyigwa mu by'ubuhinga bw'ibiharuro kumwe byita kuvuga ikiringo cy'imyaka 4 n'amezi 11 n'iminsi 23 ni yari icegera cy'umukuru w'igihugu, c'est-à-dire deuxième vice-président de la République. Aho rero weka neza yuko kuba icegera cy'umukuru w'igihugu hari ibindi byegera byabayeho mu ico gihe ciwe harimo nka Terence Sinunguruza, hakaba mbere akaba yari umukuru w'igihugu novuga kari bose babaye begera bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ambavu y'ibyo rero inyuma rero yo kuba icegera cy'umukuru w'igihugu na cyane cyane mu byo ico cegera gikurikiranira hafi hari ibijanye n'ubutunzi, yaciye asubirirwa nuno Gabriel Nsezerana. Mu nyuma yiwe nawe Gabriel Nsezerana akurikirwa na Joseph Butore, inyuma yuko ibintu biciye bihinduka mu ndinganizo ya politike y'u Burundi na cyane mibizwa shingiro kibanza cicegera cyake cy'umukuru w'igihugu gicakira kugwaho, hasigara hari icegera kimwe gusa cy'umukuru w'igihugu ikambere n'umushikiranganji wa mbere. Rufyikiri rero Gervasi yaratahutse mu bwamuvyaye, nizere twikizera yuko aje kubandanya guterera umuganda wiwe mu kubaka kino gihugu. Ikaze yararihawe na cyane cyane ko yakiriwe ku rwego rwo hejuru n'umukuru w'igihugu. Kwigeza rya 2022 kuwo munsi wa Mungu nyene umukuru w'igihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo Felix Antoine yaragendeye igihugu cy'u Burundi mu mubonano yakiriwe na mugenzi we w'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Biboneka neza yuko nuko Burundi busanzwe kurafasha mu kugarukana amahoro n'umutekano
na cyane cyane mu buraruko no mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo, ahari intureka zifatiye ku njyane mbere z'abantu b'imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho ihungabanya amahoro n'umutekano mu mwako gace k'igihugu kime kigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Vyayaganiriweho mu mubonano hanini byarashikirijwe n'inzego z'umukuru w'igihugu, aho cyane cyane bagaruka nyene ngene hoba ingufu zishizwe hamwe kugira ngo ibyo gukomeza amahoro n'umutekano ngaha muri leta ya Kongo bihabwe ikibanza c'imbere. Ubona ko kandi hari n'inteko z'abasirikare b'abarundi bagiye gufasha mu ico gikorwa cyo kugarukana no kubumbatira amahoro n'umutekano ngaho muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Izo ntureka zifatiye ku mutekano ziravuga ngaho mu gihugu cya leta iharanira ya Kongo, ni mu gihe kandi ico gihugu naco cibirije amatora. Mbere hambavu y'ivyo amatora yatanguye kuronka ama challenges, yatanguye kuronka imvugo cyangwa ingendo zidahuye kuko na bose na cyane cyane bivuye ku mugambi wa leta wo guhinyanyura zimwe mu ngingo zigize ibwizwa shingiro ya leta iharanira demokarasi ya Kongo. Africa Plus, Africa